rero nkaba ngarutse ubunya n'ubundi kazi yashyigikiye yahagarikiye imico n'imigenzo y'igihugu cy'Uburundi wa Miss Universe. Gaera mwari mwaserukiye Burundi muri competition ya Miss Universe yabereye mu gihugu cya South Africa. Mugishikayo byagenze gute? Mwaje mutuzaniye iki muri rusange? Baramutse neza Abarundi bose, nzeko mutwe neza, nzeko muri amahoro, nzeko uko nabasize ariko ndabasanze. Ngo mwaye mubizi nari nagiye guserukira igihugu cyacu cy'Uburundi muri Miss Universe yabereye muri South Africa. Rero nkaba ngarutse ubunya n'ubundi kazi yashyigikiye yahagarikiye imico n'imigenzo y'igihugu cy'Uburundi wa Miss Universe. Competition yagenze neza cyane nk'uko benshi muri mwe bigira mu kibazo ntatahanye kubone sibyo ko hasi jewe muri jewe ndazi ko kubone ndayishize kubone hagati Burundi kazi narahagarikiye imico n'imigenzo y'igihugu cyacu cy'Uburundi. Rero nkaba ndabazaniye development ngaha mu gihugu cyacu cyashoboye kumenyekana mu makungu kubera nari nagiye muri competition ibihugu mu isi yose bari ibihugu 38 byari ibihugu 38
benshi rero uko mubizi igihugu gifite imico itandukanye mugabo je nashoboye guhayagiza igikoresho cy'Uburundi ndashira hejuru idarapo ryacu ry'igihugu cy'Uburundi rifite n'amabara meza cyane abantu bose barashobora kukimenya rero nitege ibintu byitwa tourisme nitege abantu abavizitera benshi mu gihugu cyacu cy'Uburundi. Mwahuriyeho n'ibihugu bishika 38 mwahuriyeho n'ibihugu bitandukanye umugambi wanyu wakiriwe gute muri South Africa ufatiye ku yindi migambi y'abandi mwahuriye muri iryo higanwa? Umugambi wanje kwanza ari la lutte contre les violences à l'égard des femmes. Beko wari umugambi mwiza cyane kandi barayapesiye kubera imigambi yose ni myiza, imigambi yose iteza igihugu imbere, imigambi iteza isi imbere, yamara imigambi myiza cyane. Beko umugambi wanje warakiriwe kandi urashobora kuba entretenu, uraja mu yindi migambi barawakira amanajewe nk'uko ari umugambi wanje ndiyemeza kuwukurikiza. Kubona competition iheze ntibisigaye ko n'umugambi uheze urabwo yuko umugambi utanguye ushasha kandi Miss Universe yarabaye urayitabira n'ayahe yandi mahiganwa twokwitegamo ugiye kwitabira atari Miss Universe? Andi mahiganwa muzoyabona nishikaza banze twakirane twese abarundi bose nk'urundi kazi twakirane indi migambi muzoyibona vuba. Novuga bwa mbere tumaze gukeze ko barashoboye gushika hano kugatera intambwe aserukira igihugu ariko kandi hari urundi rwaruka ruri ngaha mu gihugu rwasigaye hano mbega bwo ni iki warubwira nakaga kimanyi uruzaniye? Novuga ko nafatiye baza gushimira nyinshubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'Uburundi kubera ko yuko ari umugenzi w'abajene ko byaratumye muri jewe muri twebwe abajene bamwe badevelope dukaya MSP dukaya byaratumye badevelope mu mutwe ndavuga ati umukuru w'igihugu cyacu cy'Uburundi aradushigikiye kubera iki natwebwe tukokora ikintu gituma kimunezereza gituma abona yuko ibyo yatubwiye ko ari umugenzi w'abajene natwebwe tubishyigikiza mu gukora ibikorwa biteza imbere igihugu bikabijana dans le développement durable. Ndavuga ko urwaruka uwo mugambi urukira nkuko jewe nashoboye gushikanje kubera ko nabonye yuko nshigikiwe kandi nabonye ko nshobora gukoresha iyo moyen fise nabonye ko nshobora gukoresha ibintu byose mfise mfitemo gushigikirwa cyane cyane n'umukuru w'igihugu cyacu cy'Uburundi nashoboye gushika hangeze mfitemo gushigikira igihugu cyacu cy'Uburundi ahuza ibindi bihugu. Ndavuga ko ugaruka uhaguruka amugambukira nayo nyene ugakora bikajya ngaho developa ugakora twese tugakorera hamwe kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere. Ni byiza ariko Burundi turafise competition ya Miss Burundi biravugwa yuko ishobora no kongera kugaruka nyuma y'umwaka itaba twitegeye Miss Dirakuzo mubona muri competition ya Miss Burundi hambavu y'icyo ni kihe kintu cyoba cyarakugoye mu gihe wari muri South Africa? Uvuga ko kana kimwe kiba cyarangoye rero nta kintu cyagoye kubera ko nari mfite imana imbere yanjye kandi murazi ko abantu twashize imbere imana no mu gihugu twashize imbere ko imana iri imbere yacu twanyuze imbere twihana ikibanza cyane rero kumenya gukorera imana tumenye imana iyageze kandi twame dusenga kubera byose ni imana iyo ataba imana sinari kwangeze muri South Africa ariko yarabikoze twaragiye amahoro turagaruka kandi amahoro jene twajaye ndavuga yuko imana ariyo nkuru. cyakunze yuko utahukana kode nk'uko bageze mu Rwanda twandikwa ariko umutima w'iwanyu murazi ko muyifise hanyuma mara presence umugambi wanyu mbega umugambi wanyu watwaye ikibanza kangahe ni gute mwamubwiye kumukurikiza ngaha mu gihugu? Umugambi wanje nuvuga ko atari ibibanza umugambi yahabwa ko navuze umugambi ateza imbere rero ko ngiye gukorera ngaha mu Burundi
nari natanguye gukora ngiye kubandanya dans la sensibilisation dans les actes de charité dans les visites cyane pour les femmes et les filles abasanzwe ngira marraine wa le bon samaritain abangiye nawe nyine kwidevelopa kwishikana kwindi ntambwe niniya cyane ku buryo ushobora kwidevelopa ku buryo ushobora guha platforme n'abantu jeune fille jeune femme bose bakaza bisanzuye bakumva yuko bari accepté dans la société. Mu gushira mu ngiro umugambi wawe tutega yuko organisation ya Miss Teen Universe bazogushigikira bazoguma bakwakompanya. Organisation ya Miss Teen Universe bazokwakompanya umugambi wawe wari wa presence hari iki? Okay. Tugushimye. Imana twana yisanzwe na Miss dashoboye kumfata cyane ndamuriye ko nariyandikishije nuko tuguye ikaze mu Burundi warukomboye iki? nabwakisha mbere y'intibaye Muceri ibiharage ibijumbu. Okay, wakoze kuza. Merci.